5 p.m. Inkomezi z'amasengesho mugira mukurikirana ikiganiro inkomezi z'amasengesho mukurikirana kuri radio Voix d'Espoir ijwi riremesha mushikirizwa n'ishengero Église de la Repentance et du Repos à Jésus-Christ mukurikirana imisi yose kuwa kabiri isaha 11:30 z'agatondo, imisi yose kuwa kane isaha 12:30 z'umuhingamo. Matayo 11 ku murongo wa 28. Nimuze mwese abarushe n'abaremerewe n'abaruhura. Ivyakozwe n'intumwa ibice 11:31 arambwira ati Korneliyo, ugusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe mwese bakunzi ba Voix d'Espoir ijwi riremesha. Turashimiye Imana muri aka kanya muri iki kiganiro inkomezi z'amasengesho nk'uko musanzwe mukimenyero bigikurikirana. Uyu munsi muri kumwe na mwene so Evangeliste Olivier Dusabe. Turashimiye Imana rero ko tugiye kumara aka kanya turiko turumviriza ijambo ry'Imana rihembura imitima muri iki kiganiro inkomezi z'amasengesho. Rero tugomba dufate akanya ko gusenga imbere yuko dusoma ijambo ry'Imana tzakwishimikiza. Ndagomba ngo uyu mwanya wegera karadio kawe kandi wizere ko ari cyo Imana igiye gukora biciye mu ijambo tugiye kumva. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko utugiriye neza. Turagushimiye umugambi mwiza uduhaye muri aka kanya kugira ngo twumvirize ijambo ryawe. Mwami Yesu, ijambo ryawe ravuga ngo kwizera kuva kukumva. Rero hari umuntu agiye kugirirwa neza biciye mu jambo agiye kumva, biciye mu agiye kumva uvugana nawe. Data mu izina rya Yesu Kristo turasengeye abari hafi n'abari kure, abari mu gihugu cy'u Burundi n'abari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Turasenze kugira ngo ijambo ryawe rikore ku mitima, ababoshwe babohoke, abarushe baruhuke. Ubagirire neza Mwami, uzobukoze. Urakoze Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana muri aka kanya. Tugiye gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ca 12. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Indanzi y'amajambo iravuga ngo umumarayika akiza Petero Herode. Maze nko muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mw'ishengero ngo abagirire nabi. Yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye abayuda ariyongeza afata Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiwe. Amaze kumufata amushira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda ari bane agira ngo azamushikirize abantu Pasika ishije. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Ku munsi bwaca amubashikiriza muri iryo joro, Petero yarasinziriye hagati y'abasoda babiri abohesheje iminyororo 2. Abateramye bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umarayika w'Umwami Imana amuhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu. Akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Umumarayika aramubarira ati kenyera wambare inkweto zawe. Abigenza cyo, kandi aramubarira ati ikubire ko umutamana wawe unkurikire. Haleluya. Arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenya ivyo umumarayika akoze kwa rukuri, ariko agira ngo abonye ivyo yeretswe nko mu nzozi. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri, bashika ku irembo ryugarishije urugi rw'icuma rija mu gisagara. Ruriyugururira ubwarwo, barenga irembo baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika aca amusigaho, akenge karagaruka. Petero arikangura ati noneho menye iby'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode. Amen. Naya majambo y'Imana bakundwa nshuti z'umusaraba, muri ko murakurikirana Voix d'Espoir muri iki kiganiro inkomezi z'amasengesho.
nta kindi kintu gishobora guhindura ubuzima bwawe, nta kindi kintu gishobora guhindura ukubaho kwawe kiretse gusenga. Imbaraga ziriho ku isi. Hari abantu bitwa ko bafise inkomezi, hari abantu bitwa ko bafise ubushobozi, hari abantu bitwa ko bafise imbaraga bivanye n'ibintu runaka bishimikije. Umuntu akagenda agaterura ibyuma, ibituza bikabyimba, umwitegereje ukabona ko akomeye. Ariko nagenda kubwire, izo si zo nkomezi tugiye kuvuga, ariko inkomezi zica mu gusenga sizo. Haleluya, haleluya. Izo ni inkomezi z'akanya gato. Iyo umuntu agwaye, iyo umuntu arushe, iyo umuntu ananiwe, izo ntacyo zishobora kumumarira. Ariko inkomezi nyankomezi, imbaraga nyambaraga, ubushobozi nyabushobozi, ni ubushobozi buva mu gusenga. Nkuko rero mubizi, iki ni ikiganiro inkomezi z'amasengesho. Ijambo tugomba kuganira muri aka kanya, indanzi y'amajambo tugomba kuganira muri aka kanya, ni jambo rivuga ngo kwanka imigambi mibi satani agufise ko yose. Kwanka imigambi, imigabo, gahunda zose satani afise ku buzima bwawe, ukavuga ngo ntibishoboka. Haleluya, ntibikunda, sinabyemera. Bibiliya tubwiye aya majambo dusomye iki gihe ngo abisirayeli cyangwa abayuda, abigishwa bamaze kugwira, Yesu amaze kugenda, abasigira inkomezi, abasigira ubushobozi, arababwira ngo mugende murindirire i Yerusalemu, murindire ico data yabemereye cyangwa ico data yasezeranye, muzohabwa ubushobozi, muzohabwa imbaraga, mwe muyani yabaza ko muzobivyabona byo kushingira inahe i Yerusalemu ni Yudaya ni Samaria kugeza ku mpera y'isi. Ngo ariko mubanze murindire irya sezerano, iryo mwanyumvanye nanjye iryo numvanye data, iryo muririndire. Haleluya. Arabwiye ngo nimugende uko nimugapfe kugenda. Bamaze kurindira Yerusalemu, bariko barasenga ku munsi wa Pentekote, bariko barasenga, barira Imana, batitiriza, bahamagara imbaraga z'Imana, bariko baringinga ngo ubushobozi bw'Imana burabamanukira. Batangura kuvuga indimisha, batangura kuvugishwa n'Imana, batangura gukoreshwa n'Imana ibintu bikomeye. Reka nakubwire mwene data, iyo wasenze, iyo wafashe umwanya wo gusenga, ni ngombwa uhabwe ururimi rw'ijuru, ni ngombwa uhabwe izindi mbaraga z'Imana. Bararirira Imana, irabumva, ibongera inkomezi, baha imbaraga. W'ico gihe batangura kuvuga ubutumwa bwiza, batangura kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Urabye neza ngo igihe kimwe usomye mu Byakozwe n'Intumwa gatatu, ngo Petero na Yohana baraduga bagiye mu rushengero, yari saha nk'iyi, yari saha y'icenda, basanga umugabo yari ahamaze igihe kinini, yari yarazingamye, yari yaramugaye kuva mu buto bwiwe. Haleluya, haleluya. Ngo ababonye aravuga ngo ndatomboye, ndakize, mbonye abantu bafise amafaranga, ndishuwe, ibintu bigenze neza. Ako kanya ngo atangura kubasaba. Petero amubwira ngo amafeza n'amazahabu ntabyo mfise, ariko icyo mfise ndakiguha. Reka nababwire impamvu Petero yavuze ngo icyo mfise ndakiguha, atavuze ngo icyo dufise turakiguha. Nuko icyari muri Petero so cyari muri Yohana. Haleluya. Erega ikiri muri wowe gitandukanye n'ikiri mu bandi. Icyo Imana yaguhaye gitandukanye n'icyo yahaye abandi. Icyo ugendana gitandukanye n'icyo abandi bagendana. Reka nakubwire, muri wowe haryamye ibanga bisi batazi. Muri wowe harimo Kristo. Ushobora kubona umuntu ukamusuzugura bivanye n'ingene umubona, bivanye n'ingene umwitegereza, ukibaza ngo ni umuntu asanzwe, ukibaza ngo ni umuntu nk'abandi. Ariko muri we haryamye ibanga ry'Imana, muri we haryamye ubushobozi bw'Imana, muri we haryamye imbaraga z'Imana. Petero yamubwira ngo icyo mfise jewe ndakiguha. Yari afise icyizere muri we, yari afise confidence muri we, yari afise ubushizi bw'amanga muri we. Aravuga ngo icyo mfise ndakiguha.
Haleluya, haleluya. Hari icyo Yesu agomba gukora ku buzima bwawe k'uyu mugoroba. Hari icyo Imana igomba gukora ku buzima bwawe kuri aka kanya. Iyi saha y'icenda hari igitangaza igomba gukoreka ku buzima bwawe. Icyo gihe ngo batangwe gukora ibitangaza amaze guhagurutsa icyo kimuga kimaze kugenda. Haleluya. Cinjirana nabo mu rusengero, abahora bakibona gisegerereza baratangara, baravuga ngo kuyu tumuzi asegerereza, uyu ko tumuzi igihe kiri nasegerereza kwa tumucako asegerereza. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka nakubwire mwene data, hari ahantu umaze igihe kirekire wicaye, hari ahantu umaze igihe kirekire usuzuguritse, hari ahantu umaze igihe kirekire aho gucako abantu umenga ntacuri, ntacumaze, ntacyo uzovamwo. Reka ndakubwire iri jambo cyo kugwagurutsa muri aka kanya nyene, ubuzima bwawe bugahinduka. Ngo abantu baratangara, bahora bamubona ari kimuga asegereza ku irembo, ari umuntu ariko arumviriza iradiyo. Umaze igihe kirekire usegereza abantu, umaze igihe kirekire utunzwe n'abantu, umaze igihe kirekire abantu bagusuzugura kugira ngo atacu umaze, atacu uzopfa wimariye, atacu uzopfa uvuyemo. Reka ndakubwire kuko iri muzima cyari ivyizigiro. Jambo ry'Imana rirambwira ngo kuko hakiriho ivyizigiro by'igiti, nubwo coba cyaratemwe imizi yacu ikabora, iyo cyumvise amazi kirasubira ratevayaga kigasubira kigatoha. Mwene data ntutakaze ivyizigiro kubw'ivyo ubona, kubw'amajwi y'abantu bakubwira ngo ntacyo uzopfa umaze, so ntacyo yagezeko. Mwene wanyu naho yageze, iyo ukomoka ntacyo bagezeko. Reka ndakubwire, reka kuraba inkomoko ye iyo ukomoka, ahubwo raba inkomoko ya Yesu. Haleluya. Uyo ni Alpha na Omega, niwe ntango y'ibintu akaba n'iherezo ry'ibintu. Haleluya. Iyo ukomoka ntabwo origine yawe ari hariya abantu bazi. Inkomoko yawe ni muri Kristo, ukomoka muri Yesu. Kuva wakiriye Yesu, ubuzima bwawe bwarahindutse, ubuzima bwawe bwabaye bushasha. Ndagutangaje ngo ureke kugira ubwoba. Abantu baravuga ngo uyu ko tumuzi, ko tumuzi asegerereza, byagenze gute, byabaye gute? Abantu baratangara. Petero arababwira ngo nimutangazwe n'ivyo mubonye. Haleluya. Nimutangazwe n'ivyo. Reka ndabasomere iryo jambo, ndabasomere iyo murongo uri mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 3. Haleluya, haleluya. Vyakozwe n'Intumwa igice ca 3. Igice ca 3 ku murongo wa 11 haravuga ngo Petero yigisha abakoraniye kuraba ibibaye. Agifashe Petero na Yohana, abantu bose bari biruka kuri bo, bakoranira kwibaraza ryitwa irya Salomo batangaye cane. Hari abantu bagiye gutangara cane, aho Imana igiye kugukurira ku cavu, aho Imana igiye kukugirira neza. Hari abantu bazokuraba bumigwe, hari abantu bazokuraba batangara. Petero abibonye abaza abo bantu ati, yemwe bagabo b'Abisiraheli, niki gitumye mutangazwa nibi? Muduhangiye amaso iki? Naho ubushobozi bwacu canke ukubaha Imana kwacu ari byo byaduhaye kumugendesha. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya basogokuruza, yashimangije umushumba wayo Yesu, umwe mwebwe mwatanze mukamwihakanira mu maso ya Pilato amaze kwahukanya urubanza rwo kumurekura. Ariko mweho mwihakana uwera kandi umugororotsi, musaba ko barekurira umwicanyi. Wa mukuru w'ubugingo muramwica. Ariko Imana imuzura mu bapfuye, natwe turi vyabona byo gushingira intahe ivyo. Kandi uwo mubona kandi muzi bari bamuzi, kandi uyu mubona kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo izina ryamuhaye inkomezi. Mbere ukwizera hawe nawe niko kwamukijije rwose imbere yanyu rwose. Kandi bene data, ndazi yuko mwabikoze mutabizi, n'ababaganza nabo nuko. Ariko iby'Imana yavugiye
mu kanwa k'abavugishwa nayo bose bitari bwabe yuko Kristo uwo azobabazwa ivyo yabishikirije icyo. Nashaka kubereka ingene abantu batanga, ndashaka kubereka ingene abantu babonye ivyo Imana ikoze, babonye ivyo Yesu akoze bagatanga. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Amajambo nshaka cyane ko tuvugana, nashaka kubereka inkomoko y'aba bantu, yizi ntumwa y'uyu Petero. Haleluya. Ingene byagenze, aho yari yakuye ubushobozi, aho yari yakuye imbaraga z'Imana. Iki gihe amaze kuronka ubushobozi, amaze kuronka imbaraga, batangura kuvuga ubutumwa bwiza i Yerusalemu no mu micungararo yaho. Bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bashize amanga, bafise icyizere, bafise confidence muri bo, badatinya. Haleluya, haleluya. Icyo gihe ngo bafata bamwe, bafata intumwa zimwe baraziboha, bafata umugabo yitwa Yakobo baramwica, bamuca izosi. Bamaze kumuca izosi ngo bihimbara abantu, Herode amaze kumutanga ngo bihimbara abantu bose baranezerwa. Ngo ariyongeza afata uyu mugabo Petero, nawe ariyongeza kuko yari yatanze Yakobo, abantu baranezerwa, ariyongeza. Amaze kwiyongeza afata Petero. Reka nakubwire, satani yakwihenzeko, satani yakwihenzeko. Hari amazi iminsi agirirana, hari amazi iminsi yarisha ubuzima bwabo. Yatandukiriye wewe, yatandukiriye mu bizera, yatandukiriye mu bana b'Imana, yatandukiriye mu bagororotsi nabo. Haleluya, haleluya. Ngo abantu b'ishengero, babandi bo ku mutima, babakunzi, babandi ba Petero, babandi bo ku mutima, baravuga ngo barisha Yakobo turaceceka, turanuma ntitwavuga ntacyo twakoze. Ubu ntitubyemera. Ngo biyugaranira mu nzu, biyuganira mu cyumba, babona ibikunda, batangura gusenga amasengesho akomeye, batangura kwanka. Iki gihe bene data ni igihe cyo kwanka, ni igihe cyo kwanka imigabo n'imigambi satani afitiye ubuzima bwawe. Ni igihe cyo kwanka imigabo n'imigambi satani afitiye urugo rwawe. Haleluya. Urugo rwa mugenzi wawe rwarasambutse, abantu baritwengera, abantu baranezerwa. Urugo rw'inshuti yawe rwarasambutse, binezera bamwe. Nagomba nakubwira ngo uve mu gacerere, va mu gacerere. Ntukemera ko urugo rwawe rusambuka ubira, ntukemera ko umuryango wawe usambuka ubira, ntukemera ko umugore wawe agenda ubira, ntukemera ko umugabo wawe agenda ubira, ntukemera ko abana bawe bagenda ubira. Uyu ni umwanya wo kwanka, uyu ni umwanya wo gusenga isengesho ryo kwanka. Ndatangaje ngo uyu mwanya wankire satani, umubwira ngo ntibishoboka satani. Abandi baba barabajanye turaceceka, abandi baramize miyongo turaceceka. Nibishoboka, ibyo wariye urabiruka, ibyo wamize urabidahwa, ntidushobora kubyemera. Haleluya, haleluya. Tutegerezwa kwanka. Hari igihe tubona ibintu bibaye nabi, tukabona ingorane zibaye ingorane, ubukene bukinjira mu muryango, ukabifata kawaida, ukabifata nk'ibisanzwe, ngo niko bimeze, uyu muryango mbamo niko umeze, ngo nta muntu atera imbere, ngo nta muntu ahezagirwa, ngo nta muntu yubaka inzu, nta muntu agura imodoka, nta muntu ashika kure, nta muntu yiga amashuri ngo ayamare, n'uyize ntaronka akazi, n'ukaronse ntacyo amafaranga mu marira, n'udandaje arahomba. Inyatsi yarinje mu muryango w'iwacu. Niko bimeze, niko twimere. Ndagutangarije ngo isaho vyange, uvuge ngo ntibishoboka, ntibishoboka. Ibyishe data ntibishobora kunyica. Ibibazo papa yapfiriyemo sinshobora kuvyemera, ibibazo mama yapfiriyemo sinshobora kuvyemera, izi ngorane z'iyo nkomoka zishobora kuzemera. Utegerezwa kwanka, isengesho ryo kwanka, isengesho ryo kurahira. Urahire. Satani yakuriye hasi kukugwanya, nta kigongo afise no kukugwanya uko ashoboye kose. Nawe haguruka umugwanye, nawe haguruka umugwanye, haguruka umukubite mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Gwana kubita, menagura, senya, menagura, ushwanyaguze ubwe ngo ntibishoboka. Ubuzima ushobora kubwemera, iyi mibereho ushobora kuyemera, uku kubazo ushobora kukwemera, ntibishoboka, ntibikunda. Ibyo abandi babayemo nabyo ushobora kubigumamwo, ubuzima ushobora kubugumamwo, iyi mibereho ushobora kuyigumamwo, ntibikunda, sindabyemera. Rero abifata uko ukabona ngo nibwo buzima, ngo nuko nyene, ngo niko abandi bari bameze, ngo ngo iwacu ngo niko bimeze, ngo bicwa n'izi ngwara, ngo bicwa n'ubu buzima, ngo biba bimeze uko nyene, ngo abantu ngo bagwaye amadiabete, ngo bose bagwara amasima, ngo niko bimeze, ngo no, utegerezwa kwanga ubwo buzima mu izina rya Yesu Kristo. Utegerezwa kwanga ubwo buzima, utegerezwa kwanga aho hantu uri, utegerezwa kwanga ubwo rugezo uriko. Oh haleluya. Numva ko ubuzima burimo bukwiye, nimba uri umukene ngo ntegerezwa gukora uko ushoboye kose, reka ndandaze dukeya, ndandaze udutomati, ngene ndatera imbere buke buke, ikintu cyose gishoboka ndagikora, icyo Imana yemeje cyose ndagikore kugira ngo ushobore gutera intambuko. Ndagenda babwire yuko ata muntu n'umwe yigeze atera imbere atabanjije kuruha. Nta muntu n'umwe yatunze yageze ku rugezo rukomeye. Aba bantu mubona bafise amazina, abantu basize izina rikomeye, dusigaye tubavuganga, babahaye amazina y'abahizi, ntibakiri ariko basigaye bavugangwa, barakoze uko bishoboye kose, baravuga ngo dutegerezwa gutera imbere. Byanga byakunda, abishengera bavuga ngo tubyemera, ubuzima ntitubwemera, iyi mibereho ntituyemera, byanga byakunda turagwana urugamba maka turunesheje. Imana ikumfashirize, Imana ikugirire neza, Imana ikumfashirize gukuraho hantu. Haleluya. Abayuda baranka maka Petero bamugaruye, bico gihe marayika aramanuka mu buryo apana mu nzozi, ndagomba ngo marayika w'Imana amanuke, ubone umuntu Imana igira umuntu ikoresheje akubohore muri iryo bohero, akubohore muri ubwo buzima. Kandi babwira ibi bintu si inzozi, ibi bintu si ibintu by'imigani bitabaye, ni ibintu byabaye. Hariya n'ugiye basoma amajambo muri Bibiliya babona n'ibyo byarabaye. Uko n'ukuri cyangwa n'ibintu bitabaye, cyangwa n'ibintu atari ibintu by'ukuri. Koko ibintu byarabaye nibyo byarabaye. Imana itabara umusavyi wayo Petero, kubera bishengero bahagurutse, abantu bo ku mutima, haguruka usengera ujya muntu, haguruka umuhagurukira umusabire, haguruka utitirize kubwiwe. None ngo uyu mwana wanje bakiva muri ubu buzima, yo bakiva mu rumogi, yo bakiva muri ibi bintu yagiyemo, n'igiki cyo mubohora, nakindi cyo mubohora ni sengesho, n'imbaraga z'isengesho, n'imbaraga zo kwinginga Imana, n'imbaraga z'abakozi b'Imana, n'imbaraga z'abasizwe amavuta. Haleluya, haleluya. Yesu cyamuzanye yaje gutubika, kuboha imitima ishwanyaguritse ngo yegeranye. Mwede turi kuranyumviriza uri mu bitaro, nta byizigana ari Kenya ugifise, wibaza ingene byogenda, wibaza ingene abantu gohava, wibaza abantu ingene hari ico hagukura, lakini kintu cyo hagukura niri jambo ndatuye ngo imbaraga z'Imana zigukura aho ha. Ayo madeni wowe ukiyavamwo, ubwo buzima wowe ukibuvamwo, ngiki cyo kukiza, ngiki cyo kubohora, lakini cyo kubohora kiretse imbaraga z'Imana, kiretse imbaraga zo gusenga. Abishengero ngo bayinginga Imana, barasenga, baririra Imana. Bibiliya iravuga ngo igihe abayuda bari Ishushani, bari mu Buperesi, bari bacizeho icyagezo cy'uko bapfa, ibyo byagezwe birasinywa, itegeko rirasinywa. Bamaze gusinya, bamaze gusinya, Bibiliya iravuga ngo umusavyi w'Imana muri Dekani arahaguruka agenda kubwira Esther, aramubwira ngo hashizwe icyagezwe yuko abayuda bose bapfa. Haleluya. Bose bapfa, nta n'umwe akira. Nta kindi kintu gishobora kudukiza, nta kindi kintu gishobora kutubohora. Ni wewe, ni wewe wo kutuvugira, ni wewe wo guhaguruka tuvugira. Mwene data nshuti mukundwa, hari ubuvugizi bw'Imana, hari ubuvugizi bw'Imana, hari isengesho rigiye kukuvugira imbere y'Imana muri aka kanya.
ico gihe haleluya haleluya Esteri ngatuma kuri Moridekayi arimubwira ngo ico kintu kirakomeye kurenguka imbere y'umwami ataguhamagaye birakomeye ariko ndagomba ngo dufate igihe cyo gusenga dufate iminsi 3 yo gusenga twinginga Imana hanyuma ndenguka imbere y'umwami haleluya isengesho ryo ryatumye Esteri arenguka imbere y'umwami ubuzima burahinduka imibereho irahinduka haleluya haleluya imibereho irahinduka abayuda baratabagwa Bibiliya iravuga ngo ico gihe Esteri umwami aramuhamagara haleluya reka wumve telefone iguhamagaye guhindura ubuzima bwawe ngo ico gihe umwami aramuhamagara amaze kumuhamagara amutunga inkoni yiwe aramubaza ngo Esteri no gukorera iki n'igiki no gukorera umwami amaze kumubwira ico kintu Esteri aramubwira ngo mwami nyemerere ejo uzoze gusangira nanje ku meza kandi uzuzanane na Hamani cyacegera cawe haleluya haleluya kubera iki isengesho ryo ryatumye Esteri agira igikundiro imbere y'umwami ibintu bitari bitegekanijwe ibintu bitari muri gahunda ibintu bitari mu rutonde rw'umwami bija ku rutonde kubera gusenga kwa Esteri n'abayuda bose nawe mena kubwira ngo isengesho ryawe rigiye gutuma ibintu bitari muri gahunda ibintu bitari mu mwanya ibintu bitari byemewe haleluya 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 ibintu bitari biri programme ibintu bitari biri mu mwanya ibintu bitari biri muri uku kwezi ko wobibonye ibintu bitari biri muri gahunda y'uku kwezi wobibayemwo isengesho haleluya haleluya Imana iri gukorera mwene data Imana ikugirire neza ndatangaje gwiri jambo rituma ibintu bitari programme ibintu bitari bitegekanije bikuza ko kwera isengesho mu izina rya Yesu haleluya kwanka anka vuga ngo nibishoboka ibintu sinshobora kubyemera ubuzima sinshobora kubyemera imibero sinshobora kuyemera ukuntu mbaye sinshobora kubyemera iyo ngwara sinshobora kuyemera ibintu nibihinduke kubwo gusenga semene haleluya wewe uri kuranyumviriza huri wewe uri kuranyumviriza ikibanza cyose urimo izera imbaraga z'Imana izera gukora kw'Imana izera ikiganza c'Imana izera ubushobozi bw'iyampamagaye ibasha kubikora ibasha kubihindura muri aka kanya ibasha guhindura ubuzima bwawe abahora kubona kuri ntabwa abahora kubona kuri umuntu asuzuguritse akengeretse bagatangara haleluya haleluya Bibiliya iravuga ngo ico gihe Esteri ategura amazimano kugira ngo baze basangire n'umwami ahamagara ico gihe ahamagara na Hamani kugira ngo basangire umwami amaze kunwa amaze kunezerwa abaza Esteri aramubwira ngo Esteri we subira unsabe mbari ico ushaka ndakiguhe Esteri aramubwira ngo mwami nimba ntonye imbere yawe nyemerera muze mugaruke ejo kandi haleluya pana guhubuka hari abantu bahubuka banze usitondeka ibintu neza haleluya nyemerera ejo uzugaruke ejo uzusubira ugaruka mugarukane kandi na Hamani tuzosubire kandi dusangire umwami amaze kujya ubwira kabiri amaze kunezerwa Esteri aramubwira ngo umwami aramubwira ngo nsabanye numva mu mutima wanjye ndiko ndaribwa utaragira icyo usabye haleluya iri jambo akakanyira ngo usabe Imana ikintu cyose gikomeye nusaba ikintu gisanzwe nusaba akantu gatoyi saba ikintu gikomeye imbere y'Imana irakigukorera Imana yagigukorera mu izina rya Yesu haleluya nusaba ikintu gisanzwe nusaba ikintu gitoyi usaba ikintu gikomeye imbere y'Imana haleluya haleluya Imana irakugirira neza Imana irakugirira neza ako kanya Esteri aramubwira ngo mwami kibazo mfise niki nuko nezerewe nuko mbayeho neza ariko umuryango w'iwacu wose bawutanze wamaze kuwusinyira kugiye gupfa umwami avuga ati jewe no kwemera kupfa wewe umwamikazi w'igikundiro aramubwira ati si jewe jenyene n'abayuda bose bari mu bihugu twara wamaze kubisinyira ko bagiye gupfa Esteri amaze kuvuga ico kintu umwami aramubwira ngo ibyo byatanzwe nande
aramubwira ngo nta wundi n'uyu nyene twicaranye Hamani uwo turiko turasangira bagiye kwica abayuda. Nguyo mwanya nyene umwami acarasohoka. Amaze gusohoka Hamani ngo acarapfukama apfukama imbere ya Esteri. Umwami asubiye kugaruka asanga Hamani apfukamye mu munsi imbere ya Esteri. Reka ndakubwire abagusuzuguye hari igihe bazopfukama imbere yawe. Hamani wa wundi nyene yari yatanze ko abayuda bapfa asanga apfukamye imbere ya Esteri. Ndatangaje ngo batanze ubuzima bwawe bapfukama imbere yawe. Imana ishireho impamvu ituma bapfukama imbere yawe. Imana ishireho igituma bapfukama imbere yawe. Imana ikugirire neza. Imana ikugirire neza. Imana igutoneshe bituma abansi bawe bapfukama imbere yawe. Semene haleluya. Bapfukama imbere yawe. Bapfukama imbere yawe. Bamenye yuko ufise Imana. Bamenye yuko ufise Uhoraho. Bamenye yuko wakurikiye Imana. Bamenye yuko wakurikiye ari Imana y'ukuri kandi yo kwizerwa. Aramubwira ngo Hamani we watanze abayuda ko bapfa none ugira ufate. Ufate n'umugore wanje ku ngufu. Ngo uburakari bw'umwami buca buraduga buca burazamuka. Aramubwira ngo mwami si ibyo gusa hashinze mu rugo rwiwe hashinze igiti cyo kumanika ko muri Dekani. Wa wundi yavuga amakuru yuko ugiye gupfa. Wa wundi yatangaza amakuru meza yuko ugiye gupfa. Haleluya. Reka ndakubwire mwene data aho bariko baragutegurira gupfa bariko barashinga igiti cyo kukumanikako abo nibo bagiye kukimanikako bwabo. Ico gihe ngo umwami atabango ico giti yashinze ni mukinyarutse mugende mukimumanike ko wenyene ubwiwe. Gusho giti bari bashingiye muri Dekani baca bagishinga ko Hamani. Muri imwe yavuze ngo muri Dekani yari yamanikiwe igiti yari yashingiwe igiti cyo kubambwaho ngo ariko Imana nayo yari yateguye farashi yo kumuhekako. Ndagutangaje mwene data ico giti bagushingiye ntugire ubwoba abakigushingiye bagiye kukimanikako nawe uje kwifarashi ushigwe kwifarashi. Semene haleluya. Imana ikugirire neza. Ni wanke fata umwanya wo kwanka, fata umwanya wo guhakana, uvuge ngo nibishoboka, uvuge ngo ibintu sindabyemera, ibintu byakozwe sindabyemera, ibintu bapanze sindabyemera, ibintu bakizeho sindabyemera. Mwene data gira ibintu wanse, mwene data gira ibintu wakanye. Hari ibintu ari amategeko ari amabwirizwa ari ibintu byamaze gushikaho ku buzima bwawe uvuge ngo ibi bintu sindabyemera ndabyanse nibishoboka sinshobora kubyemera. Haleluya. Imana ikugirire neza mwene data. Imana ikuntabarire. Imana ikungirire neza ikorere igitangaza abansi bawe babiraba inshuti zawe zira anka ubwo bukene, iyo ngwara, ubwo ruvugo, aho urenganye hose bakuvuga nabi, wahindutse iciro ry'imigani, ahantu hose uciye gucira imigani, aho nibo babicayeko, nibo bavuga, na wundi avugwa, nibo uvugwa, ngo yobakirongorwa, agaza mu myaka 40, agaza mu myaka 45. Ndagutangarije ibyatangajwe n'abantu ntacyo bivuze. Hagarara kuko Imana yavuze gusa. Hagarara kuko Imana yavuze gusa. Ibyavuzwe n'abantu ntubihagarareko, ibyavuzwe n'abantu ntubiha agaciro. Semene haleluya. Ntubiha agaciro. Hagarara kuko Imana yavuze ku buzima bwawe. Hagarara kuko Imana yanditse ku buzima bwawe. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe kirakomeye kuruta icyanditswe n'abantu. Kirakomeye kuruta icyanditswe n'abantu. Ndatangarije ubuzima bwawe buhinduke. Semene haleluya. Ubuzima bwawe buri mu maboko y'Imana. Ukubaho kwawe kuri mu maboko y'Imana. Sema haleluya. Kuri mu maboko y'Imana. Babandi bavuga ngo ntacuri, ngo uzopfa ukorera abantu, ngo uzopfa uri umukozi w'abandi. Igihe kirageze nango ukoreshe, igihe kirageze nango umukoresha.
Haleluya. Wanakuzalau leo, kesho watakusalimia kwa heshima. Abagusuzugura uno munsi, ejo bazokuramukanya icubahiro. Abagukoresheje uno munsi, ushobora kubakoresha. Utabakoresheje ugakoresha abana babo. Imana n'umubyeyi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hari umuntu avuze ngo ico Imana yanditse kuri twebwe ni cacu. Yagutangarije byizere ko yeno byizeye. Cyo Imana yakwanditse ko nico cukuri. Gusumitse abantu bakwanditse ko. Abantu bavuga ngo uzopfura umukene, uzopfa ugwaye, uzopfira aho hantu, uzopfira muri ibyo bitaro. N'abantu babyanditse, si Imana yabyanditse. Haleluya, haleluya. Imana ikugirire neza, Imana ikunshoboreze, Imana ikumpindurira amateka, Imana ikugirire neza, Imana igufashe, Imana iguhindurire ubuzima, Imana ihindurire identite y'ubuzima bwawe, Imana ihindurire identite yo kwaho kwawe. Abantu bose bamenye ko ufise Imana. Haleluya, 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 haleluya. Ay Imana agukuye arakomeye gusumba ibyo urimo, kukiri muzima, kugihumeka, kutarapfa, ibintu birashobora guhinduka. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iri ku kazi, Imana iri ku kazi, Imana iri ku gikorwa, Imana izokugirira neza. Abantu bose batangare, abantu bose bamenye yuko ufise Imana. Dufise Imana ikura agasuzuguro. Nabonye Imana inkura akagasuzuguro, nabonye Imana ingirira neza, nabonye Imana inyambika, nabonye Imana ingaburira, nabonye Imana impindurira izina, nabonye Imana impurugo, nabonye Imana ingirira neza. Abantu bose bagatangara bakamenya yuko Imana dukorera ari nyamaboko. Haleluya, haleluya. Wewe uri kuranyumviriza tera haleluya. Niba bitaguteye isomo ngo ndabyakiriye, ndabyizeye. Cyo ni jambo ryanje ry'ubuzima, cyo ni jambo ryanje ryo guhindura ibintu, cyo ni jambo ryanje ryo guhindura amateka. Imana ikugirire neza, Imana iguhindurira amazina, Imana ikugirire neza, Imana iguhindurira identite y'ubuzima bwawe, Imana ikugirire neza, Imana igukureka agasuzuguro, Imana igutabare, ibihe bihinduke, amateka yawe ahinduke, ubuzima bwawe buhinduke, abantu bose bamenye ko ufise Imana. Haleluya, haleluya. Hejuru y'ibintu byose hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'ibyo abantu bavuga hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'ubushobozi bw'abantu hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Hejuru y'ibyo abantu bavuze ngiyo ngwara nizokira, hejuru ndumva mfashijwe n'iri jambo. Hejuru y'ibyo byose hariho imbaraga z'Imana. Iyo gukoreye bya bindi iracari Imana. Iyo gukuye mu bitaro cyagiye ugiye gupfa iracari Imana. Yaguriye amadeni iracari Imana. Ndagutangarije Imana ikugirire neza, igukoreye surprise. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana igukorera igitangaza. Uyu munsi ukubera umunsi wawe, iyi saha ikubera isaha yawe, kukwezi ukubera ukwezi kwawe. Abantu bose bamenye yuko ufise Imana. Erega iyo abantu badusuzugura bigatuma basuzugura n'Imana yacu, erega abantu badukengera bigatuma bakengera n'Imana yacu. Ndagutangarije bimenyekane, Imana igutabare, idatabaye wewe kugira abantu bose bamenye yuko Imana yose dukurikira ihari, Imana dusenga ihari, Imana twizeye n'Imana y'inyamaboko. Narayibonye ingirira neza, narayibonye inkura akagasuzuguro, narayibonye intungira muri iki gisagara. Ta muntu n'umwe ndahafise yongirira neza, ingirira neza inkura akagasuzuguro. Uyu munsi nanjye afise umuryango, ntunze urugo n'abana. Ndagomba nakubwire ngo hejuru y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'Imana. Igihe kirageze ngo twange, igihe kirageze ngo duhakane, igihe kirageze ngo duhakane. Haleluya, haleluya. Kwanga, hari urika dukurikirana, hari mwene dateka dukurikirana twa Dorisi. Imana igukoreye igitangaza, ikugirire neza, ikuremereye igitangaza mu buryo special. Naho ubibone iri jambo rikuremereye igitangaza mwene data. Imana ikwishure ku munsi w'amagorwa, Imana ikugirire neza ku munsi w'umubabaro, Imana igutetururire aho wamaramariye, Imana igukureka agasuzuguro aho wasuzuguriwe. Lo periado sanforia. Ndizera iyo mvuga, ndizera Imana ikiza, ndizera Imana ibohora, ndizera Imana itabara. Iri jambo hacyo rigiye gukora ku buzima bwawe. Hari umuntu rigiye kwambika, hari umuntu rigiye gutabara. Haleluya. Wizera ijuru. Yesu yigeze gushika
ku kidengero cyitwa Betesayida, ahasanga umuntu ngo yari amaze imyaka 40, 38, yari yarapfuye nabi, yarononekaye, nta byizigiro yari agifise. Yesu amubonye aramubaza ngo uragomba gukira, atangura kumubwira kahise, atangura kumubwira ibyabaye, avuga ngo maze imyaka 38 aha hantu nta muntu ufise kunterera muri aya mazi. Yesu amubwira ngo sinakubwiye ngo umbwire iby'imyaka, mbwira ko ushaka gukira. Haleluya. Aramubwira ngo nta muntu mfise yonterera muri aya mazi. Ntiyamenya ko uwaremye abantu yamaze gushika muri ico kibanza. Ntiyamenya ko uwaremye abaganga yamaze gushika muri ico kibanza. Ntiyamenya ko haye ubushobozi abantu yamaze gushika aho hantu. Ndagutangaje mwene data, nuraba bari hirya no hino yawe, raba Imana, raba ijwi cy'Imana, raba kugira neza kw'Imana, wizere gukora kw'Imana, wizere imbaraga z'ijuru, wizere imbaraga z'umuremyi. Haleluya, haleluya. Imana ikugirire neza. Ndagomba mwene data wizere Imana. Mukanya turaza kuguha akanya ko gutelefona aho uri, ikibazo cyose ufise uze guhamagara, wizere. Bibiliya avuga ngo ako kanya uwo muntu ngo aca yizera Yesu, yikorera ikirago ciwe aragenda, acarakira. Wabahora bamubona ari aho hantu, abahora bamubona ari muri ico kibanza, haleluya, baratangara. Arababwira ngo umugabo yitwa Yesu yakijije ubuzima bwanje. Ugiye kuvuga ngo umugabo yitwa Yesu niwe yakijije ubuzima bwanje. Haleluya. Kristo Yesu niwe yantabaye, Kristo Yesu niwe yangiriye neza. Nuzokwirata umuntu akuze wirate Yesu, uze wirata umucunguzi, uze wirata umwami w'abami, uze wirata uwanesheje. Haleluya, haleluya. Ndiko ndumva ibise by'abantu bagiye gutabagwa, ndiko ndumva ibise by'abantu bagiye kugirirwa neza. Imana ikugirire neza. Tugiye kubaha akanya, ndagomba ngo uri muhinga bw'ivyuma iminota imisegonda mikeya aturabira akaririmbo, dushiremo akaririmbo kugira ngo ube urikazanura, kugira ngo uze gufata akanya yo gutelefona, akaririmbo kagufashije. Imana ndaza ikigiye gukora, ikigiye kubohora ku buzima bwawe. Hanyuma tuce tubaha nimero kugira ngo mushobora guhamagara ko umutwaro wose ufise, cyo cyose cananiranye ugihereza Imana ikugirire neza. Wizere imbaraga z'Imana. Kugira gukora umwanya ukoragera ashaka ngatoya gusa. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza. Amazi asuma nakagutera ubwoba, wizera imbaraga z'Imana. Tugiye kuba rero nimero mushobora guhamagara ko muri aka kanya, nimba ugwaye, nimba ugwaje, nawe ufite ikibazo gikomeye, ushobora kwizera uyu mwanya nyene ubuzima bugahinduka. Urahamagara kuri 62 22 55 96 62 22 55 96. Umuntu ku murongo. Allo? Allo? Namahoro, muri bande, muri hehe? Inde? Ego bazomora. Mufise ikibazo ciki ngo tubasengere? Twogufasha iki? Imana kugira ikubohore igukureyo. Izera imbaraga z'Imana iyabohoye Petero, nawe yashaka kukugirira neza mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza. Turasenga zafata umwanya kubasengera mwese muri rusange, ndazi Imana aza guhindura ikintu ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza. Turashishikara kubakanya 22 22 55 96. Ikibazo cyose ufise wizera imbaraga z'Imana zibasha guhindura ubuzima bwawe, ibintu bigahinduka. Umuntu ku murongo. Allo? Shalom. Ukeneye akazi?
Imana ikugirire neza Yesu aguhezage tubaza kugusengera mu mwanya tubaza gufata mu mwanya udasanzwe wo kubasengera mwese afise ibibazo Imana iraza kubagirira neza ugume hafi y'akaradio gusa Imana ibagirire neza Imana ibahindurira ibintu n'igihe cyo kwanka 62 22 25 96 Allo Amaro cyane muri bande muri hehe Imana ikugirire neza wizera imbaraga z'Imana mu kanya gato tuzofata amasengesho adasanzwe kubasengera Imana iraza guhindura ibintu bikomeye ku buzima bwawe wakira igitangaza mu izina rya Yesu Imana iguhezagire Imana ibagirire neza 32 22 55 96 nimba ari umuntu ari ku murongo arashobora guhamagara tukamusengera allo oui muri bande muri hehe ka telefone kamukundiye 32 22 55 96 nimba ari umuntu ku murongo turashobora kumwakira tukamufasha kandi tukamusengera muri aka kanya Imana yacigiye gukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Imana ibagirire neza hari umuntu ku murongo allo muri bande muri hehe ego Imana iguha akazi mu izina rya Yesu Kristo iguha igikorwa wizera imbaraga z'Imana mukanya turagira amasengesho adasanzwe ugume hafi y'akaradio turashishikara kubakaze 32 22 55 96 ikibazo cyose ufise wizera imbaraga z'Imana wizera gukora kw'Imana turabona umuntu ku murongo allo Amaro cyane muri bande muri hehe ni Ezekieli ndi mu rushakashaka mushakashaka ni hehe mu rushakashaka muri commune Gihanga ego cyane mufise ikibazo kimeze gute ngo tubasengere nashaka musengere ndafise ikibazo gihambaye cy'ubukene ego nashaka musengere kandi Imana yarampaye umufasha ariko umufasha byashekasamo ndashaka musengere Imana iguha umwana mu izina rya Yesu makugeze aho uyugeze uzobe muhetse amen amen Imana ikuremera igitangaza mu mwanya twazofata amasengesho adasanzwe kubasengera muri rusange ndazi Imana yaza kurema ibitangaza ku buzima bwawe wizere kugira neza ko Imana mu izina rya Yesu 32 22 55 96 nimba ari umuntu ari ku murongo ashobora guhamagara aka kanya nyene wizere gukora kw'Imana allo Amahoro neza muri bande muri hehe Yego turi kumutsinda nabwo musengere ego cyane mufise ikibazo ki mufise ikibazo cy'ubuzima amaboko aruma nkarara ntasinziriye amaguru arakujya ego Imana igiye kubohora muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo wakira imbaraga z'Imana kuko kw'Imana kugukoreko aho nyene uri amena wizere mu izina rya Yesu Kristo mukanya ndaza gufata iminota yo gusenga ya nyuma aho uzoburi ucufata ukuboko gushiraho ahantu babaye ushaka ufise ikibazo imbaraga z'Imana zaza kugukorako mu izina rya Yesu amena Imana ikugirire neza amena Imana ibagirire neza nigihe cyo kwanka nigihe cyo guhakana nigihe cyo ngo nibishoboka nibikunda ndishobora kwemera yuko akagasuzugo tukagumamwo ubuzima tubugumamwo imibereho tuyigumamwo Petero abishengero baranse baravuga ngo Yakobo yarishwe turaceceka natwe ndishobora guceceka ngo tubyemere yuko ubuzima tubugumamwo nibibaho ko umwungere wacu apfa ntibikunda dutegerezwa guhakana nawe utegerezwa guhakana wankire satani wankire abarozi abakuroga ijoro n'umurango abakwipfuriza urupfu iminsi yose uvuge ngo ntibishoboka ndahakanye ndabyanse ubuzima ndabwanse imibereho ndayanse oya Imana nintabare Imana ningirire neza Imana ninyishure haleluya Imana iguhindura amateka hari umuntu agiye kugirirwa neza muri aka kanya hari umuntu ari ku murongo allo Oui, muri bande muri hehe? Ego cyane. Amen. Ego cyane Esperance Mukamenge. ikibazo cy'umutwaro w'abana birukanye
nane nashaka mu nsengero bazogaruke kandi nashaka mu nsengero ndafite amadeni menshi. Wizere gukora kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugirire neza muri aka kanya tuzaza gufata amasengesho yo kubasengera afise ibibazo mwese. Wizere gukora kw'Imana yacu, Imana igiye guhindura ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikugirire neza cyane. Gume hafi y'akaradiyo cyane, tuzaza gusenga amasengesho akomeye mu kanya. Hallelujah. Amen, amen. Imana ibagirire neza abari ku murongo, abari hafi y'akaradiyo mufise utwinite mwashobora guhamagara 62 22 55 96. Imana ibagirire neza, Imana ibatabare, Imana ibabere igisubizo, Imana ibabere inyishu. Wanka ubwo buzima bwe ndaburambiwe, gupanga ndabirambiwe, Mana minzu kusuzugurika ndabyanse, ngirira neza nkora mwaka gasuzuguro. Imana ikugirire neza, Imana iguhe intahe ku munsi nk'uyu zo ufise intahe, Imana kuremera igitangaza. Ejo uzo ufise intahe, kwezi gwera ufise intahe, Imana ikugirire neza. Turashishikara kubasengera no kwakira imitwaro yanyu. 62 umuntu ku murongo. Allo amaro neza, muri bande muri he? Edouard ndamucibitoke kubarabara y'icumi. Yego cyane Edouard, tubasengera iki? Acha no kuri ndasaba mu nsengere. Ego nakemwe ndagizwe Imana inyongere z'abakiriye amukazi kibanze cyangwa ndi kwa fere. Ego Imana igiye kuremera igitangaza ko warinze ugira ukwizera, ukumviriza iri jambo, ugahamagara. Ndaza ari Imana igiye gukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. murakoze namwe barekaje. Amen, amen. Yesu akugirire neza cyane. Imana ihezagira umuntu wese ariko arumviza amajambo. Imana ikuremera igitangaza, Imana igukure kagasuzuguro, Imana igukure muri iryo bohero. Sinzi bohero urimo uko rimeze, ushobora kuri mu bohero ry'amadeni, mu bohero ryo kuvugwa nabi, bohero ryo kutabyara, bohero ryo gusuzugurika mu buryo butandukanye. Ndatangaje ngo Imana ikugirire neza, yampamagaye niyo kwizerwa no kubikora, irabikora. Haleluya. Imana ikugirire neza. Umuntu ku murongo. Allo amahoro neza mwene data, muri bande muri hehe? Yane ku matafari. Yego cyane. Nari kwa igripe mfana sara yashaka mu nsengero ngire. Ishaka nacho ndashaka Imana iri kuhinduka. Imana ikugirire neza. Ego. Gatatu nacho ndashaka Imana ikiri inzira nshobore kuronkana by'ukuri neza. Imana ibigukorere mu izina rya Yesu. Imana n'umuvyeyi w'abantu bose, iyagiriye neza abandi, nawe ikugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Wakira igitangaza mu kanya, turaza gufata amasengesho yo kubasengera mwese. Imana iraza kurema igitangaza ku buzima bwawe. Ego murakoze. Imana iguhezagire cyane. Amen, amen, muhezagire. Amen, amen. Turashishikara kubaha kaze 62 22 55 96. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Nimba ari umuntu ari ku murongo, twasigaje iminota mikeya nk'iminota 3 duce twinjira mu masengesho adasanzwe. Allo? Oui, ni sawa? Nashaka mu nsengero nanje. Namwe ku murongo mba mwisari nitwa Beatrice. Ndafite umutwaro jewe. Kuja mwavuze ati umugabo ngo nimba barabutaye, umugabo yarabutaye mu muryango, ati bakaba bavugira ko agasuzuguro. Kuri agasuzuguro bagira ko kenshi ndabigize mu nsengero. Ndatangaje muri aka kanya nyene ngo Imana igukorere igitangaza igira uko ibigenjeje mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhezagire cyane, ikagukure ko bimenyekane ko usenga Imana. Ushishikare kuyegera no kuyisenga. Kuja mwanje mubivuga ati nabyanze byose nabyanze, satani ntishobora kugira ko agasuzuguro. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibagirire neza, Imana ibahezagire, Imana ibakure kako gasuzuguro n'agakengerwe kuvugwa nabi. Nimba ari umuntu ku murongo, turashobora kumuha kaze. Amen, murakoze. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. 62 22 55 96. Tugiye twakire abanywanyi banyuma nka babiri, hanyuma twinjire mu masengesho. Allo? Mwiriwe neza. Mwiriwe. Nanjye ndafite ibibazo nashaka mu nsengere. Ego cyane. Nagize mariage ariko sinkaronka akana, nanjye nshaka mu nsengere baruta abandi. Imana yakuye kagasuzuguro hana iguhe umwana mu izina rya Yesu Kristo. Muragize neza. Wakira umwana kuko Imana irabafise. Murakoze cyane. Haleluya. Twakira umuntu umwe gusa, nyuma cyo dufata umwanya wo gusenga. Imana ibagirire neza.
62, 22, 55, 56. Nimba umuntu ari hafi arashobora guhamagara tukamusengera tukamwakira tukakira umutwaro wiwe kugira ngo Imana imuremere igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga zimira izindi imbaraga, hari ubushobozi. Allo oui, amahoro neza. Ego muri bande muri hehe? Imana igukorera igitangaza. Imana igukorera igitangaza mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahe umugisha. Kubw'umwanya tugiye gufata umwanya ngo dusenge muri no minota isigaye, dusengera umuntu wese afise ikibazo icyo ari cyo cyose. Ariko kandi mbere ko dusenga turabaha adresse yaho dusanzwe dukorera ngaha mu Carama aho bita ku mashengero abiri, ahantu hari ama eglise abiri abangikanye n'urushengero rw'ibiyo ni eglise y'ibiyo. Uhageze uzoca habona. Kandi turamenyesha ko ejo ku munsi wa gatandatu azobara amasengesho adasanzwe yo kubohoka atangura isaha 3. Ushoboye kwashika kare ukeneye kwakirwa n'umukozi w'Imana urashobora kwashika kare isaha 2 hanyuma amasengesho agatangura wamaze kwakirwa. Imana rero ikugirire neza, Imana igukorera igitangaza. Kaze no ku munsi wa Mungu tuba tuko turasenga kuva isaha 3. Haba hari ibihe bidasanzwe, haba hari ibihe byiza. Wizere imbaraga z'Imana, wizere gukora kw'Imana, wizere ubushobozi bw'Imana. Kaze Yesu abagirire neza, abakure kagasuzuguro. Mwanke ufata ibihe byo kwanka, mwijoro usenge wanke, mu gitondo usenge wanke, ufata ibihe byo kwanka. Vuge ngo ubuzima ndaburambiwe, ubuzima ndabuhakanye, nibishoboka sindabyemera, sinshobora kubyemera, sinshobora kuguma muri ubu buzima. Ndakeneye ko ubuzima bwanje buhinduka, ndakeneye ko imibereho yanjye ihinduka, ndakeneye ko umugabo wanje agaruka, ndakeneye ko umwana wanje agaruka, ndakeneye ko ibintu bihinduka. Imana ikugirire neza, Imana igushoboze, Imana ikuntabarire, Imana kubera igisubizo, Imana ikugirire neza. Nagomba ndabaho inimero mushobora guhamagara ko mu myanya isanzwe. Murashobora guhamagara kuri 69 60 88 92. Izo nimero umwanya wose uzihamagaye ko uraza guhakirwa n'umukozi w'Imana agusengere. 69 60 88 92 cyangwa ugahamagara ku nimero yanjye jewe nyine tuko turavugana kuri 69 ubusa 93 162 163 ubusa 69 ubusa 92 163. Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire, Imana igushoboze, Imana ikumere igitangaza, Imana ikugirire neza, Imana ikubibizo, Imana ikubere inyishu, Imana ikugirire neza. Umwanya wose urashobora guhamagara kuri iyo nimero tukagusengera cyangwa tukagufasha. Imana ikaguhindura ikakuremera igitangaza. 69 ubusa 93 162. Iyo urashobora kuyihamagara ko nkagusengera aho uri cyangwa ukatanga umutwaro, cyangwa ugahamagara kuri no yindi nimero kugira ngo ushobore kwakirwa n'umukozi w'Imana Pasiteri Odasi. 69 iyo ni ya Pasiteri Odasi. Imana ikugirire neza. Iwanje ni 69 ubusa 93 162. Bisigaye tugiye kwisengamwo, dusengere umuntu wese afise ikibazo, umuntu wese afise umutwaro kugira ngo Imana imubere inyishu, Imana imubere. Hari abakeneye urubyaro, hari abakeneye urudandazo ngo rugende neza, hari abantu bakora ibintu bitagenda neza, ibyo bakora bidatera imbere. Ndabasengeye ngo bagirire neza abafise imiryango yabataye, usubire bagirire neza mwami Imana, asubire bibukwe imfubyi nawe. Umuntu wese agwaye ariko aranyumviriza nafata hagwaye mu izina rya Yesu Kristo. Ugwaye ukuguru ufata ku kuguru, ugwaye mu nda afata mu nda, uribwa mu izina rya Yesu Kristo. Ufise umutwe ukujya fata mu mutwe, Imana igukore ko mu izina rya Yesu. Akiri igitangaza muri aka kanya. Yesu Kristo yatabaye Petero ikamukura hagati na ndagomba ngo kuremera igitangaza. Imana ikugirire neza, Imana iguhindurire ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Wowe ukenye, wowe udandaza bikagenda nabi, wowe watanze umutwaro
ukora muri salon de coiffure, Imana igukorera igitangaza ikuzanira abakiriya. Wowe udandaza muri butike, Imana igukorera igitangaza ikuzanira abakiriya. Wowe ucuruza mu isoko ikintu cyo cyose, Imana ikugirire neza guhindura amateka. Wewe wibagiwe, wowe utagira inshinga na rukero, wowe utagira umuntu n'umwe yo gutabara, Imana igutabare, Imana ikugirire neza. Urakoze Mana, turagushimiye, urakoze kubereye inyisha abantu bawe, turagushimiye muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire cyane. Twasuye kubibutsa amasengesho ni ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 3 kwishengero rya Repentance mu Carama, aho bita ku mashengero abiri. Uzocona urushengero Radio Voix d'Espoir, Ijwi Riremesha.